Ibanki Repubulika y'u Burundi ifashe ingingo yo guhagarika ibikorwa vyo kwandika amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana gushika habonetse izindi ngingo. Imigwi mito mito yo kuziganya no kuguranana ikora ivyo bikorwa bibi vyo kwemerera inyungu abantu ku mafaranga babikije. Itegetswe gusubiza ayo mafaranga yabitswe muri ubwo buryo beneyo mu kiringo kitarenze amezi 3. Ariko izi microfinance za quatrième catégorie ukinjirayo ukabona bafise amagishe, umenye ko abo bantu sinzi icyo ngiye kubavuga ko, umenye ko atari bo abo bantu nabo nyene ko barahombye abantu nabo nyene. Ibintu bya crypto-monnaie n'amategeko ahari ngaha mu Burundi ntabwo bifise icyo bitata ku legal mu Burundi. Ni ukuvuga abo bantu babikora bakora ama activité adafise amategeko bakorerako, kandi turavye kw'isi biriko biragwira, ariko igihugu cyose gifise ukuntu kibitahura n'ingene kibikora. Ngaho iwacu rero ivyo bintu kugira n'amategeko ntaraja ko ngo avuge ngo bizogenda kumwe. Wako abantu babikora bamenya ko bakora ibintu ata amategeko abigenga ahari. Kandi mu mwaka wa 2019 cyo twakigarutseko turabarira abantu ko yari itangazo twasohoye tubabara ati abo bantu ni murabe ivyo muko mwinjiramo, ubihombeyemo ntuze uvuge ngo ntitwakugabishije, kuko murazi hari benshi bihombera. Abo rero baza bashaka kubizana ngaho i Burundi bakaja ku ma media bakagira iki, bomenya ko mu bisanzwe ibintu byose bijanye n'amahera, gukoresha amahera byagombye guca mu banki nkuru y'igihugu, kuko niyo isha amategeko y'ukuntu biteza gukora. Itegeko utarifise ni kuvuga ko ntabwo uba wemerewe gukora ivyo bintu. Ico rero ntabwo twivugaho amajambo menshi ubu, kuko hatari itegeko ntari hari nyine. Nubwo abantu babihomberamo nabo bafise mu ruhara, abantu babihomberamo nabo bafise mu ruhara, hajya no ko bari mu gihugu ari umuvyeyi nabundi yagombye kubarira ati wowe rero wagiye mu guteguza amategeko, kuko tuvuga abantu batumva ibyo navyo bumva ko bidakwiye. Ati groupement rero zirekuriwe iki? Basha aha no twongeye tuhasubiriye hano hantu vrema. Groupement financier communautaire nta kindi zirekuriwe uretse umunywanyi azana cotisation yiwe akayishira kuri konte yahawe na groupement, kugira ngo nubundi azozane cotisation maze abace bafata icyo kintu kimeze nk'umutahe cyangwa iyo fond bakonstituwe aba ariyo bakoramo mu gutanga mu guhanahana amadeni batarengeje miliyoni 5. Kandi ayo mahera bashizemo ya cotisation niyunguka, niba yungukira aho ikintu cyo gusubizwa neza. Ni ukuvuga hariho abitwaza ngo ayo bafatana na cotisation bagaca ama placement niyo izo cotisation bagahera ku kuntu bashobora kugira ama cotisation baca bagira ama groupement baca bagira ama placement baza barahemba. Ico rero nico kigisibije ibyemewe bicemewe gusa ni ndafata cotisation ndayijane muri groupement cyo tumwe n'abandi banywanyi maze tubivanye gukinga ko guhanahana amadeni baze babideni bitarangisha miliyoni izi 5. Nta bindi barekuriwe, nta bindi ubundi buzumva ko akora ibindi bintu azaba ari manyanga. Amezi 3 niyahera batarasubiza bizogenda gute? Aha dutanga amakuru neza nga abo bantu bateze gusubiza amahera ni ayo ma groupement financier communautaire ariko aregeranya amafaranga y'abanyagihugu ababarira ngo azobaha inyungu bijya bavuga ngo 5% ku kwezi, burya duhare dusanga ari 60% ku mwaka. Ivyo bintu
ntibishobora kubandanya uko. Abantu bakiriye amahera mu bwo buryo kuva uyu munsi bahawe amezi 3 kugira ayo mahera batuye abanyagihugu mu buryo butemewe n'amategeko bayasubizwe, basubiza abanyagihugu. Nyuma y'amezi 3 utazobikora hazoba iki? Ico gihe kigeze, Banki Nkuru y'Igihugu izoraba ico iteza gukora mu ntumbero yo gutuma abantu bubahiza amategeko y'Banki Nkuru y'Igihugu mu bijanye n'ubutunzi bw'igihugu. Nukuvuga rero ntabwo iyi information dushaka muyivuge gose, abo bantu bavyumve ko bitazogumuka, kuko two turabona ko biko birafata intumbero mbi nkuko twabivuze mu itangazo. Nyuma y'amezi 3 BRB izorabaho aho bigeze, izofata inyigo zikwiranye ibihe tuzatugezemo. Bijanye n'ikibazo cya Ineza ati abashize amahera noneho bimeze gute? Ineza iwacu ni ishyirahamwe rya microfinance ryariko rirakora mugabo rigakorana n'ama magroupement akora ibintu byo kugena amahera, ku buryo rero umaze gukora ugakorana n'abanyamafuti bica bikugora. Iryo shirahamwe rero ibyajyo biko birigwa, nibaza ko muzobibona bitarenze iminsi mike cyane, mubone ingingo zafashwe k'iyo shirahamwe. Kubijanye n'ibizokurikira navyo bizomenyeshwa bivanye n'ingingo zafashwe k'iyo shirahamwe. Ubusanzwe Banki Nkuru y'Igihugu ku mashirahamwe ahomba hariho uburyo Banki Nkuru y'Igihugu ikora kugira ngo ikore ibintu bita liquidation, ariko ibibusi byo byatuzanye ngaho, ariko ibiraje ishinga nuko umunyagihugu atobihomberamo. Naho byoshika umunyagihugu agahomba mugabo siyo ntumbera y'Banki Nkuru y'Igihugu. Mu byo Banki Nkuru y'Igihugu ijejwe ni gukingira umunyagihugu. Hajya umunyagihugu arenza abihomberamo ntaco Banki Nkuru y'Igihugu ibitakoze. Twizere ko ika muvuga ya Ineza iriko irigwa ibizokurikira muzoyona mu minsi iza. Bijanye n'ikibazo cya kabiri kivuga kiti none ko muhimiriza ko abanyagihugu boshira amahera yabo mu microfinance ya kategori ya mbere n'iya gatatu, bazoyitandukanya gute na kategori ya 4? Kubitandukanya biroroshe, kuko izindi kategori uzinjirayo honyine ubone ko bafise amagishe, ubone ko bafise acte d'agrément, cyangwa papier acte d'agrément, ariko izi microfinance za 4e kategori ukinjirayo ukabona bafise amagishe, umenye ko abo bantu sinzi icyo ngiye kubavuga ko, umenye ko atari bo abo bantu nabo nyene ko barahombye abantu, nabo nyene kuko ntibarekuriwe kwakira amadepo y'abanyagihugu. Ingorane abo bantu baraza bakitwaza urujya rwandiko BRB baha rwitwa ngo enregistrement, itandukanye na agrément. Bakaca babyitwaza bahenda abantu ngo nimuze abanyagihugu nabo urumva amategeko arahari ari kuri site ya BRB mugabo ntibayasoma. Bo iyo bumvise usanga umuntu ngo baraje barakira amafaranga bakayahemba, umunyagihugu acazana ashira amahera. Mugabo kugira ngo babitandukanye byoroshe mu byukuri abo bantu b'amagroupement ahantu bakorera icyo nubona yo gusa ni mashini n'imeza n'intebe. Iyo umuntu yakira abantu ivyo no bitahura, ibindi vyose nta simboni cyo byo babikorayo atari ugushaka guhenda abantu. Nukuvuga rero icyo cyoshe kitoya kuba kubonera ko abantu bagiye kuguhenda, hamwe harimo ibyo by'amagishe,
Ikindi abanyagihugu bageze kurondera amakuru kuko tumaze kubona ko ibintu biko birahimbye abantu benshi cyane. Tubabwije ukuri ko ubu hari abantu baza batubati twebwe ndahombye miliyoni 200 ngo nimure ku munsi nyishuriza. Twe tumubaza ko none mwebwe ntimusoma amategeko bajya abantu ntibari kuri kwakira amafaranga no kuyahemba. No kuvuga rero ikindi cyorosho no babarera gutahura mudufashe kubatahuza abanyagihugu ahandi mu zindi institution zikora neza ibi bintu byo guhemba amafaranga bashize mu banki mu microfinance uzosanga umwe ashize kuri 8% avuga ngo amafaranga ni menshi cyane ahembye 8% ugaca wumva umuntu aje kubarira ko azaguhemba 72% ku mwaka. Reka mbaze kugira mu byumve neza je nisha mutahe miliyoni 10 ikintu mubarana kigarutse kugira mutahure mudufashe gutaza abanyagihugu nisha amafaranga miliyoni 10 aho hantu bampemba 7% ku mwaka bazoma inyungu ku mwaka bazoma 700 mu bitahure ku mwaka bazoma 700 kandi baca bavuga ngo ni menshi niko bavuga ugaca wumva umuntu akubarira ngo jewe kuri 10 million nzoguha imiliyoni 7 bitwa ngo bari muri secteur imwe none uwo muntu mwe numva ko ikibazo ngaho yoba yakuye ibyo rero biroshe kubitandukanya biroshe mu byukuri ni uko dukuma tuhimiza abanyagihugu gutahura ukuntu bikora no kuntu basoma amategeko. Itangazo nimero 2/2025 muri iyi minsi Ibanki Repubulika y'u Burundi irabona iyongerekana ry'ibikorwa n'amashirahamwe mato yo kuziganya no guranana bita mu gifaransa groupement financier communautaire. Aha twovuga uko igenye amafaranga y'abanyagihugu bakemererwa kungukirwa inyungu z'umurengera. Ivyo navyo bikaba bijijwe n'itegeko rya banki nkuru y'igihugu nimero 14. Ko kwibutsa ko hisunzwe ingingo ya 11 itegeko rya banki ya Repubulika y'u Burundi nimero 14 amashirahamwe mato yo kuziganya no guranana groupement financier communautaire arekuriye kwakira intererano z'abanywanyi bayo kandi akabaha ingurane hisunzwe amasezerano bagiranye. Intererano nazo zisigura ajya amahera abanywanyi begeranya buri kiringo cumvikanye yo kugira umutahe tangwa mu ingurane kuri abanywanyi uboneke. Ariko hisunzwe ingingo ya 12 y'iryo tegeko rya banki ya Repubulika y'u Burundi amashirahamwe mato yo kuziganya no guranana groupement financier communautaire ntarekure gukora ibi bikurikira: kugurira amakonti abantu, kwegeranya amafaranga abitswa y'abatari abanywanyi bayo, kwakira imishahara, gutanga ingurane batari abanywanyi, gutanga inyungu ku mafaranga yegeranijwe, gusaba ingurane, kubika amahera y'abanywanyi mu nzu ayo mashirahamwe akoreramo, kugiranira amasezerano n'amashirahamwe yo kurungikiranira amafaranga, gukora ibikorwa byo kuvunja amafaranga, kwegeranya amafaranga mva makungu. Ibyo byose Ibanki ya Repubulika y'u Burundi irahamagara y'abanyagihugu kubitsa amafaranga yabo yunguka mu mashirahamwe yo kuziganya no guranana avyemerewe n'amategeko. Ayo nayo ni amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no guranana ari mu mugwi wa mbere no gatatu w'amashirahamwe yo kuziganya no guranana, microfinance de la première et de la troisième catégorie mu gifaransa. Imigwi mito yo kuziganya no guranana ikora ibyo bikorwa bibi byo kwemerera inyungu abantu ku mafaranga babikije itegetswe gusubiza ayo mafaranga yabitswe muri ubwo buryo beneyo mu kiringo kitarenze amezi 3. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi iboneyeho ko kujya guhimiriza umuntu wese yogira amakuru akwiye ku mashirahamwe mato yo kuziganya no guranana akora ibitemewe n'amategeko kubimenyesha Ibanki ya Repubulika y'u Burundi. Hisunzwe ingwana bene igihugu bagira biturutse kuri mwene ibyo bikorwa bitarekuwe kuko n'amashirahamwe mato amwe yo kuziganya no guranana bita mu gifaransa groupement financier communautaire. Ishirahamwe rito mwene iryo kurenga kuri ibyo rizohanwa hisunzwe amategeko agenga ico gisata kandi byongere rikurikiranwe n'ubutungane. Mu kurangiza kwihweje ingendo mbi igaragazwa na bamwe mu batunganije amashirahamwe mato amwe yo kuziganya no guranana groupement financier communautaire mu kurenga ku mategeko agenga igisata c'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no guranana. Ibanki ya Repubulika y'u Burundi ifashe ingingo yo guhagarika ibikorwa byo kwandika amashirahamwe mato yo kuziganya no guranana gushika habonetse izindi ngingo. Biramenyeshwe kandi abantu bose bariko basaba kwemererwa gukora nk'amashirahamwe mato yo kuziganya no guranana ko umwihwezo ubaye urahagarikwa
Hazobandanya gusa ibikorwa byo kwandika amashirahamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana bita Cirque avec Vicoba nawe nuzi n'izindi zisa nizo ariko zisanzwe zifashwe mu mugongo mu itunganywa ryayo n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki, amashengero canke abandi bunganira igihugu mu bijanye n'iterambere. Murakoze.